bakunzi b'ikiganiro ukuri kwizigiwe, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Reka kuri bene data batumva ikirundi tubaramutse ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Icigwa cuno munsi rero tugiye kurabira hamwe ni cigwa kiza gisobanura ati twe turi bande. Sisi ni akina nani Boni, ndo mada leo ambao tunakwenda kuichambua tukiwa pamoja kama kundi maalumu, ili mradi tuwaletee watu wetu ukweli ambao unaaminika, ili watu wa Mwenyezi Mungu wajue ni njia gani ambao wanaweza wakaelekea. Kabisa ni mada nzuri kabisa siku ya leo, ni siku njema kabisa. Wafuasi wanaotufuata vizuri watapata ukweli kabisa. Mu byukuri uno munsi dufite icigwa kidasanzwe, aho twifuza abantu bakora dukurikirana yuko dutega amatwi, kuko tugiye gusesangura ibyanditswe vyera, maze ibyanditswe vyera nibyo biraduhereza ukuri. Elias Bimana, mada leo tunaitosha ndani ya vitabu. Yani mada leo ni mada nzuri sana. Cha kwanza tunaenda kujitambulisha ili watu wajue sisi ni akina nani kwenye hiki kipindi cha Mkweli Mwaminifu. Na tutatumia maandiko matakatifu na mengineyo ya kutusaidia kujitambulisha vizuri, na nahisi kama wapenzi wetu watafuatilia vizuri hiki kipindi na watafurahi sana. Bimana watu wa Mwenyezi Mungu kupitia vitabu vyake Mwenyezi Mungu Allah mtabaraka wa taala, watu wake wataweza kuelewa na kutambua ukweli kwa mada hii ambayo inaenda kutueleza sisi ni akina nani. Watu watatutambua sisi ni akina nani kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi chenu, kikiwa kipindi chetu ukweli ambao unaaminika kwa ukweli, kwa sababu watu wengi wakituona wakitufuatilia wanasema sawa ni wakina nani, wale watu ni wanani, aba bantu ni bande bavuye barakine kumenya ni kuki aba bantu bakoresha ibitabo by'Imana yaba Bibiliya yaba Korani, kuki abantu bakoresha ibi bitabo. Dutanguye mbega kwibaza ni kuki dukoresha ibi bitabo. Tukenda kitabu cha Mhubiri 7 aya yake ya 27 cyangwa se umusiguzi igice cy'indwi ku murongo wa 27, Bibiliya iratubwira impamvu tubwirizwa gufata ibitabo tukabigiriranya kugira ngo duhitemwo dutahura ukuri kwimbitse muri ibi cyange ibindi. Mumve uko Bibiliya tubwira mu gitabo cy'umusiguzi indwi igice cy'indwi ku murongo wa 27, aho umusiguzi Salomo, kitabu hiki Salomoni anatuambia kitu ambacho inabidi tukifanye sisi ili tuelekee kwenye ukweli wa Mwenyezi Mungu. Inasema nini msomaji? Mu gitabo cy'umusiguzi indwi 27 hari amajambo avuga ngo naam, hengeki ico nabonye. Bimana hapa nasema ndo hiki ambacho nimekiona. Ni kumusiguzi agize hivi ndo anavyo nena Mhubiri, maze kugereranya kimwe n'ikindi. Bimana ni ambapo nimechanganya hili na hili ngo menye inyanduruko zake, ili niweze kujua chimbuko la kila jambo. Bimana hapa Mhubiri anasema ili uweze kutambua ukweli, ili uweze kufahamu ukweli, ni bora uchanganye huku na huku. Bimana ni bora ulinganishe maandiko ya Mwenyezi Mungu kugira ngo umenye ukuri. Ni ngombwa ngo uhigire ukuri hirya nino. Nico gituma rero twebwe biba ngombwa ngo dufate Bibiliya, dufate Korani, ndetse tukitwaza n'ibindi bitabo kugira ngo abantu b'Uhoraho Imana babashe gutahura ukuri tukurondereye ahantu hose. Kwani Mhubiri amesema ni bora kuchanganya huku na huku. Boni, unasikiaje hapo? Hapo kabisa umezungumza ni ukweli. Mhubiri amezungumza vizuri sana kwamba inabidi tuchukue maandiko ya hapa na hapa, mstari wa hapa na hapa, ili tujue ukweli wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kabisa tuko hapa kwa kuchukua maandiko tofauti katika kitabu cha Qur'ani, katika kitabu cha Biblia, ili tujue ukweli, na ukweli huyo utatupatia uhuru. Bimana Qur'ani Biblia kwa ajili ya kuelekeza watu wa Mwenyezi Mungu. Haya. Kwa ukweli. Muvyukuri rero nkuko tumaze kuvuga duti tutegeza gufata amajambo hirya nino, tugafata ibitabo ibi na Biblia kugira ngo tubisesangure. Muko gusesangura ivyo bitabo tuzoronka ukuri kudasanzwe. Nyamiyo numbero rero reka
turabe muri Korani muko gusesangura inyandiko zera dusabye musomaji kugira ngo adusome muri Korani 10:94 havuga gute. Bimana hapa tunaanza kujibu swali. Ndiyo kabisa. Sisi ni wakina nani? Sasa kwa mara ya kwanza tunajibu sisi ni hawa. Kwani mada inasema sisi ni akina nani? Nuko ikigo kivuga turi bande. Rero kubwa mbere tugiye kwishura sisi ni awa. Bimana somo la kwanza unatoa sura Yunus, yani 10 aya yake ya 94 ili watu wa Mungu wajue sisi ni akina nani. Msomaji tupe maandiko. Na kama unayoshaka juu ya hayo tuliyokuteremshia, ni wagira makega kuri ibyo twakumanuriye, basi waulize wale wasomao kitabu, babaze abasomye igitabo kabla yako cyamanutse imbere yawe, Mayahudi na Manasara, Abayahudi na Bakristo, na wale waliosilimu, na wale ambao waliosilimu. Bimana Mtume Muhammad kama atakuwa na shaka kwa kile ambacho alichokiteremshia, basi atauliza wale waliosoma kitabu kabla yake, na hao ni Mayahudi na Manasara, na wale ambao walisilimu. Bimana kuna Mayahudi kwa mara ya kwanza, pili kuna Manasara, na tatu kuna waliosilimu. Bimana ni kundi ya watu watatu ambao inabidi Mtume Muhammad awaulize ili mradi apate kujua ukweli. Ndio maana tunalinganisha Biblia na tunalinganisha na Qur'ani. Ndio hivyo nasema. Ya ndio hivyo, ndio maana nimetoa hiyo haya kwa sababu hiyo fungo ni muhimu kabisa. Ni muhimu kwa sababu Muhammad aliamrishwa kwa kupatwa hii fungo kwa ajili Mwenyezi Mungu anamwambia uulize Manasara. Na hii ni kauli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jibrilu anashusha kauli hii kumletea Mtume Muhammad kwa ajili ya kumuelekeza. Ndiyo kabisa. Hakuna kitabu cha kutupa, lakini ni kulingania maandiko kama alivyosema mhubiri, ili mradi watu wa Mungu wajue ukweli. Sasa tunajibu kwa mara ya kwanza sisi ni akina nani, bori ndo mada ya leo. Twebwe turi bande. Twamaze kubona icambere aho ustazi, twamaze kubona yuko dukwiye kwizigira twige turiziga igitabo nkuko na Muhammad yabwiwe ati baza bambere bahawe iki igitabo, Abakristo n'Abayahudi n'abandi bemeye kuca bugufi. Icyo rero ikintu cyerekana rero twebwe turemera igitabo, sisi ni wakina nani. Sisi tunaamini kitabu, yani ni watu ambao tuliopewa kitabu. Ndiyo kabisa. Ndio maana tunaamini. Na hiyo ni fungu la kwanza. Hapo tunajibu kwa mara ya kwanza. Sisi ni akina nani? Ni wale waliopewa kitabu ambao Mtume Muhammad ameambiwa ukiwa na shaka uwaulize hao waliopewa kitabu. Rero kujisho ya mbere tuge turi abagize gute abahawe igitabo, abo Muhammad yabwiwe ngo ni wagira makinga kubyo tukumanuriye bisigura ngo Qur'ani uzubaza abahawe igitabo imbere yawe. Igisho ya mbere rero turi abahawe igitabo. Elias ubyumva gute? Ico kintu kiratahuritse gose. Twe turabahawe igitabo nkuko Qur'ani na Biblia bimaze kubishingira inahe. Rero tuvuye ngaho turasura kandi tukabona ikindi gishinga nahe kiboneka muri Qur'ani 3:199 ahari amajambo avuga ati katika watu waliopewa kitabu, ngo muri abandi rero bahawe igitabo wako wanayo amini Mwenyezi Mungu, harimo abizera Uhoraho Imana, na yaliyoteremsha kwenu bakizera ivyamanuriwe mwebwe, na yaliyoteremsha kwao n'ivyamanuriwe iwabo. Mu yandi majambo bavuga ati bano bantu bahawe igitabo bemera ivyavuye iwanyu, harimwo abemera ivyavuye iwanyu n'ivyavuye iwabo. Twebwe rero turi muri abo bahawe igitabo. Ivyavuye iwacu n'ivyavuye ahandi vyose tubishira hamwe. Bimana tunachanganya Biblia na Qur'ani, tunatia maneno kwa muzani ile mlando watu wa Mungu wajue kugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri. Twebwe rero turabahawe igitabo, dushira hamwe rero Biblia tugashira hamwe na Qur'ani kugira ngo abantu b'Imana bashobore gutahura ico Imana yifuza. Imana guhezagire cyane. Na inaendelea hapo, ayo aya inaendelea ikisema, inaendelea ikisema kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, kandi ngwabo bicisha bugufi imbere y'Uhoraho Imana, hawaziuzi aya za Mwenyezi Mungu ntibashobora guhindura amajambo y'Uhoraho Imana kubera ibyifuzo bito. Hao wana ujira wao, abo bafise agahembo kabo kwa Mola wao, kuhoraho Imana yabo,
kumbi rero abo bantu b'Imana abo bahawe igitabo kandi bemera bashobora kwemera Bibiliya bakemera na Qur'ani, ngo abo bafisa agahembo kuoraho Imana, wana ujira wao kwa Mola wao. Bimana Mola ana ujira kwa sisi ambao ni wale waliopewa kitabu, na tunaamini walioteremshiwa kundi hili na tulioteremshiwa sisi. Bimana tunachanganya Biblia na Qur'ani kwa sababu kitabu cha Mhubiri kimesema ukiwa unaoshaka kwa yale ambao kitabu cha Mhubiri kimesema kwamba tulinganie. Ni vizuri ili uwe na ujumla wa mambo ulinganie neno hili na hili. Ndio maana tunalingania Biblia na Qur'ani kwa ajili ya kuwaweka sawa na kutengeneza umma wa Mwenyezi Mungu kwa kuelewa ukweli wa Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala. Bimana kama swali kama jibu la kwanza, sisi ni wale waliopewa kitabu ambao hatuwezi tukauza au hatuwezi tukabadilisha aya za Mwenyezi Mungu, tunazishika barabara kwa kuziheshimu. Bimana turi abahawe igitabo, tudashobora guhindura imirongo y'uhoraho Imana, kandi twizera Bibiliya kandi tukenemera Qur'ani ivyo ivuga, kuko ivyo bitabo bitumenyesha amajambo y'uhoraho Imana. Kabiri, twebwe turi bande turacishura, turi bande twebwe? Turacabandanya kwishura kugira ngo tumenye mbega turi bande. Yego, turacabandanya kwishura. Twebwe turi abantu twovuga duti turavye Qur'ani na Bibiliya ni bitabo mu by'ukuri bitanga inyigisho nziza zidasanzwe. Kuko Bibiliya na Qur'ani hari ibintu zitubuza tutakwiye gukora nk'abantu bemera Imana, nk'abantu bayoboka Imana. Turavye muri Qur'ani rero 5, Qur'ani 5 ku murongo wa 3, Suratul Maida ndiyo 5 aya ya 3, ku murongo ugira 3 haratubwira ico abantu bemera Imana, abo bantu abaribo ico batakwiye gukora, bimana turi abo bantu bemera Uhoraho tubuzwa ibi tugiye kumva. Suratul Maida yani 5 aya ya 3 inasema, umeharamshiwa nyamafu, ngo mwabujijwe kurya ivyifishije na damu n'ubuseri cyangwa se amaraso na nyama ya nguruwe, ndetse mubuzwa n'inyama z'ingurube na kinyama kandi n'indi nyama iyo ariyo yose kilichochinjwa cyabazwe si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, atari kubwi ukugomba kuoraho Imana, na kilichokufa kandi n'icyapfuye kwa kusongeka ko ari uko kirinzwe gucumitwa ihembe, kilichokufa n'icyapfuye kwa kupigwa kikubiswe, na kilichokufa n'icyapfuye kwa kuanguka kicitaye hasi ubwacu, na kilichokufa n'icyapfuye kwa kupigwa pembe na mwingine, gikubiswe ihembe n'ikindi. Bisigura ngo twebwe turi abantu tufise ivyo tutabwirizwa kurya. Muri ivyo tutabwirizwa kurya harimo ingurube, mu yandi majambo turi abantu tutagira ibizira. Harimo ingurube, harimo ubuseri cyangwa se amaraso y'igikoko, harimo ibikoko byifishije, inyamafu n'ibindi. Ivyo rero turabibuzwa, turi abantu tubuzwa ivyo n'Uhoraho Imana kandi tukavyemezwa. Mboni unasikia aje? Ego, niyo mpamvu tweko turavuga duti Uhoraho Imana, kuko Imana yaturemye yifuza aho dushika, imibiri yacu tuyitegure neza cyane. Rero niyo mpamvu Imana yadutekanirije ibintu dutegerezwa gufungura mu buryo bwiza. Abo bantu rero nibo tugiye kuraba, sisi ni wakina nani twebwe aba bandi rero tuko turaraba ni babandi Imana yabujije yuko bategerezwa gukora ibi, bategerezwa gufungura uku kugira ngo bahimbare Imana. Ni kuvuga ngo rero abatubona twebwe batubone nk'abantu bwa mbere twahawe igitabo, kandi batubone nk'abantu tudashobora guhindura amajambo y'Uhoraho Imana, dushobora twemera Bibiliya tukemera Qur'ani, kandi batubone nk'abantu tutarya ibizira kubera ko Imana yabibujije. Kuko usomye na hariya mu Balewi 11 nitwasoma hose, ariko bakora dukurikirana urashobora kusoma Bimana kitabu cha Walawi 11 hadi mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 47, yani Walawi 11 mstari aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 17. Imana unaweza kusuka tu kidogo kwa ajili ya watu kwa yarashaka gusoma nk'imirongo 3 ya mbere basi nibura. Amajambo avuga ngo ibizira n'ibitazira Uhoraho abarera Mose na Aroni
haramu. Uhoraho abarira Mose na Aroni. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Haruni, ati mubarira Abisirayeli, waambieni bani Israeli, muti mu bikoko vyose, katika minyama yote, ibi nivyo mwemererwa kurya. Hii ndo minyama ambayo ni halali kwenu. Bigenda vyose vyo mwisi. Kwa yale ambayo yanatembea kwenye dunia. Ugara kijenga huko umaze gusoma ku murongo ugira gatatu Imana itanga kubidondagura rero. Ikabidondagura amazina yavyo gushika. Nguruwe na nibindi nkuko twabisomye muri Qur'an. Rero mwene majambo Qur'an na Bibiliya naho bitanye. Qur'an irashingira n'ibyanditswe muri Bibiliya. Niyo mpamvu tunalingania dufata ivyanditswe vyera vyino nino kugira ngo tumenye ukuri kuhoraho. Nico gituma kino kiganiro cyitwa ngo ukuri ko gugwizo gute kwizewe ukuri kwizewe bisigura ngo tuza duhishura ukuri kandi ukuri kutavuguruzwa uko kuba gukuye mu nyandiko yaba Bibiliya yaba no muri Qur'ani kandi ukaba ukuri gufise amajambo y'Uhoraho Imana tutarinze guhindura imirongo y'Uhoraho Imana. Bisigura ruko rero nkigisha ukuri kuri kino kibazo ati twe turi bande tumaze kurona igishu ya mbere yuko turi abantu bahawe igitabo. Ico gitabo naco twagihawe ni igitabo cyaje imbere ya Qur'ani. Tumaze kubona yuko turi abantu twemera Bibiliya tukemera kandi na Qur'ani. Tudashobora guhindura amajambo y'Uhoraho Imana kubera inyungu y'ibyabuno bugingo. Twabonye kandi yuko turi abantu tudashobora gufungura ivyo Uhoraho Imana yabujije ibizira neza cyane. Ariko turacabandanya twe turi bande uko abantu bashaka kuca bibaza ati aba bantu none kubera iki abantu bizera ibi bakizana biriya kandi byose bakaguma babifatanya. Qur'an bakafatana Bibiliya ngo barondera ukuri koko aba bantu ni bande. Ico kibazo kikaguma kigaruka mu bantu mu mitwe yabo. Ariko nkuko mwavyumvise Qur'an irashobora gushirako kandi kantu ko gudusobanura twebwe abo turibo. Urebye nk'akarorero suratul al-Imran cyangwa se 3:110 harashobora gutanga ubundi busobanuro bw'ico twebwe turico. Yani Qur'an al-Imran bimana 3 aya ya 110 Qur'an inatoa inaeleza kwa undani ambacho sisi ni akina nani. Qur'ani inajibu hawa ni hawa watu, inatutafsiri sisi ni akina nani. Naam, unasemaje Sheikh? Qur'an 3:10 inaimba ikisema, naam, nyinyi ndio umma bora. Sikiliza, Qur'ani inasema ikilenga watu fulani, nyinyi ni umma bora. Bimana mwebwe ngo nimwe muri hanga giza kandi bigororotse kuliko umma zote zilizodhihirishwa. Gusumba ngo n'ayandi mahanga yose yagiye aravugwa. Mnamrisha yemeza yaliyo mema, mwemeza ngo muhatira abantu gukunda cyangwa se kwizera ibyiza, na mnakataza kandi mukanisha ibibi, na mnamwamini Mwenyezi Mungu kandi murizera Uhoraho Imana. Bimana sisi ndiyo ni waamini, abizera waumini. Yani hapa Qur'ani sasa imezungumza vizuri, yani Qur'ani imesema sisi sisi tuko hapa sasa. Ini Qur'ani imesema tunawakataza watu kufanya mabaya ili wafanye mambo mema aliyokubalika na Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ameamrisha watu watembelee. Ndio kabisa. Ndio sisi tunaamrisha watu watembelee. Ni maana hao watu ambao wako kama sisi sasa wanaitwa waumini. Kwa maana wanamwamini Mwenyezi Mungu. Allah tabaraka wa taala. Rero abantu bose baza gukora ivyo rero Uhoraho yageze baca bacika abizera. Abantu bizeye. Muri makira rero tuko turishaka no kibaza ati turi bande, turi abizera. Bivuye mu kwizera. Dufite icyo twizera. Twizera ivyavuye ku Uhoraho. Ivyo navyo nizanyiko z'Imana turiko turasomera abantu b'Imana. Nibaza ko abantu bazongera badukurikirana muri bino biganiro uko bizongera bikurikirana, muzoronga inyishu nyinshi ku bibazo mwibaza, kuko muzoronga n'akajyo ko kutubaza ibibazo ku kigwa kizoba cyarenganye, hamba tugende dutanga inyishu ku vyigwa bizoba bigenda birengana. Turabasaba kudukurikirana cyane kugira ngo muzogende mumenya byinshi, kuko tuzosesangura inyandiko ku rugero rwo hejuru kugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tukibandanya rero ikigwa aha turashaka kongeraho kandi uwundi murongo nkuko twabonye yuko tube kandi Qur'ani twemera ngo nk'abizera. Qur'ani irabandanya idusobanura mu gice cyane kinyana gice cya 10 cya 3 suratul al-Imran
gatatu ijana na cumi na gatatu gushika ijana na cumi na kane. Korowani n'ubundi rabandanya idusigura abo twebwe turi nk'abizera. Inasema nini msomaji? Inaimba ikisema naam, wao waliopewa kitabu. Sikiliza, Korowani nasema wale waliopewa kitabu. Yani ile kundi la kwanza. Bimana sisi ni watu waliopewa kitabu. Korowani nasema hao waliopewa kitabu. Abo bahawe kitabu. Ati si bose bameze neza cyangwa se bagororose. Bimana katika hili kundi la watu waliopewa kitabu, sio wote waliopewa kitabu ambao ni wema, ambao wananyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini nasema si wote. Kwa sababu gani? Endelea. Kuko gato atarasoma hari abantu benshi baro bavuga ati abizera n'abantu bose naberanda. Niye majambo rero abantu bose bizera siko bose arabaki. Kuko ari abizera bakizera n'ibitari ibyo. Ariko abizera bakizera urahimana kandi bakaba barahawe igitabo, nibo babirikira avugana. Wao waliopewa kitabu si wote sawa. Gwabo murabo bahawe igitabo si bose bagororotse. Murabo bahawe igitabo waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea. Kwamo watu waliotengenea, bimana wamo watu ambao wanashika uamini, ambao ni waaminifu na Mwenyezi Mungu. Wao waliopewa kitabu. Sikiliza, hawa ni kundi jingine, ni wengine watu ambao wamepewa kitabu. Lakini miongoni mwa waliopewa kitabu kuna kundi fulani sasa, ambao ni kundi linapatikana mahili, kundi liliopewa kitabu, ambao ni watu waliotengenea mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu. Hawa watu wanasoma maandiko ya Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Ikiwa ni usiku wanasoma andiko za Mwenyezi Mungu. Na pia wanasujudu. Na hawa watu wanamsujudia Mwenyezi Mungu, wanamuheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo. Bimana yani Korowani inafafanua vizuri sana. Haya maneno matamu sana shehe. Unasikiaje haya maneno? Yani ananukuu vizuri sana. Alhamdulillah. Yani sijua watu wanaosikia Kirundi kama wameyasikia. Bimana haya maneno anasema hivi. Muri babandi bahawe igitabo. Ego. Si bose buba uhoraho Imana. Harimo abuba uhoraho Imana ngo kandi basoma inyandiko z'uhoraho Imana bakazisesangura bw'ijoro no ku murango ngo kandi abo bubamira uhoraho Imana bagaca bugufi imbere y'uhoraho Imana. Kumbe rero bubahawe igitabo hariya atari n'uwundi mugwi bwa bubahawe igitabo, harimo abantu umugwi runaka wubaha Imana gusumba uwundi mugwi burabo bahawe igitabo. Kandi abo ngo bagaca bugufi bakuba uhoraho Imana kandi bagatungwa n'inyandiko bazisesangura mu gitondo no mwijoro. Turi abantu rero twebwe dusesangura inyandiko z'Imana mu gitondo no mwijoro, nico gituma mubona no ngaha turiko turakoresha inyandiko twasesanguye twize ijoro n'umurango kugira ngo bikunde abantu b'uhoraho Imana babashe kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ustazi, ari ibanga mwayo majambo tuje gusoma muri Korowani hambaye cyane, aciye nyigisha yuko mu by'ukuri twumvise neza yuko abantu babizera n'abantu bubaha Imana. Mu babizera rero Korowani tweretse neza yuko bategerezwa kwamanana n'ishaka ryo kurondera ryo guhiga ubwami bw'Imana ijoro n'umurango. Ni cya kintu Yesu Kristo akiri ngaha ku isi yaciye abwira abigishwa biyo arabwira ati murondere ubwami bw'Imana kuko bumeze nk'inzahabu zihishijwe. Tutegerezwa kubandanira turiko turondera ubwami bw'Imana. Yani majambo rero niyo mpamvu turi ngaha kugira ngo dufate ibitabo biriya dusesanga inyandiko zera maze turondere ukuri kw'Imana. Imana eguhezagire cyane. Woshika ku murongo w'ijana na 14 ngaho nyine gatatu abandanya havuga gute? Na wanamwamini Mwenyezi Mungu. Na hao watu sisi ni waumini, tunamwamini Mwenyezi Mungu, bizera uhoraho Imana na wanaamrisha mema. Abo ngo babwira abantu gukora ibyiza na wanakataza maovu kandi bakanka ko abantu bakora endelea mbio mambo mema kandi bakitwararika cyane gukora ibyiza. Abo rero nibo twebwe turi uyu munsi. Tubuza abantu nimukora ibyaha, nimukora ibibi, ariko mwitwararike kandi mushyire umutima wanyu ku byiza kuko ivyo ari byo bibereye abera. Ariko turacabana twishura ikibazo ati twebwe turi bande? Kuko Korowani na Bibiliya biracyasigura abo turi bo twebwe turi bande. Suratul Maida yani 5 ayake ya 90 inajibu sisi ni akina nani, kwani mada hii ya leo inataka kudhibitisha sisi ni akina nani. Tukipitia vitabu vya Mwenyezi Mungu, Biblia, Korowani. Suratul Maida inaimba ikisema 5 aya ya 90 inasema, enyi mlioamini. Sikiliza, Korowani inasema enyi mlioamini, nyinyi ambao mlioamini, na bila shaka atageka ngombe na kamari
ukuboregwa n'akamari ni kuabudiwa na kuabudiwa no gusenga, ni kuabudiwa no gusenga na kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Ngo kwitwarika akaboregwe mbere no gukina iby'akamari niko gusenga ibigirwamana. Twebwe rero turi babantu babuza akaboregwe, babuza no gukina akamari, kuko ibyo biyigana no gusenga ibitari imana, ibigirwamana. Unasikia? Hapa Qur'ani iko wazi kabisa. Sisi ni watu ambao tunakataza kamari na tunakataza ulevi, kwa sababu ulevi na kamari ni kama kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Bimana ni kama kumwabudu miungu mengine badala yake Mwenyezi Mungu. Sisi ni watu ambao tunakataza ulevi na pia tunakataza kamari. Ndiyo kabisa. Sisi na akina nani tukiendelea kujibu? Ndiyo sana kabisa. Hapo ni ukweli kabisa. Sisi ni watu atukubali ulevi kabisa. Jinsi ilivyo Qur'ani ilivyozungumza na Biblia inakamilisha hayo. Na Biblia inakamilisha hayo. Mu byukuri rero abantu b'Imana bategerezwa kugenda mu buryo bwo kumvira no kugororoka. Abo bana b'Imana rero twebwe abo turi bo rero. Twebwe iki cyo tuko turigira hamwe ni uko tutemera akaboregwe hamwe n'akamari. Kandi twebwe abo turi bo rero ikintu cy'ingora mutima abo turi bo nuko turi abantu bumvira. Reka dusome muri Biblia kuvayo 15 ku murongo waho wa 26 turahabona amajambo y'Uhoraho abantu abo turi bo rero, abo turi bo neza mu buryo bwiza rero bwimbitse ibintu aho vy'ibintu vyugariye abo turi bo, yani sisi ni akina nani, sehemu ambapo ni muhimu, ambapo ndo chemu la uamini. 15 ku murongo wa 26 harabivuga, musomaje tusomere. Amajambo avuga ngo arababarira ati, akawambia nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mukiwa na bidii ya kumutii Mwenyezi Mungu muumba wenu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe na kutenda yaliyo bora na mema katika nyoyo zake, na mukatembelea kati amri za Mwenyezi Mungu, mukitondera ivyo yihanikirije vyose na yale ambayo ameyakataza, ngo nta ngwara azobateza, hamtapata magonjwa kamwe, nkuko ari we Uhoraho, kwa sababu yeye ndiyo Mwenyezi Mungu ambayo analeta tiba kwa wale ambao ni wagonjwa. Rero turahabonye neza yuko abana b'Imana, sisi ni watu ambao twebwe turi ngaha rero turi abantu babwiwe n'Uhoraho yuko dukwiye kumvira no kubahiriza ibyagezwe n'Imana no kubishitsa. Rero twebwe turi ngaha nk'abantu bumvira ibyagezwe n'Imana kandi bubahora. Bimana tuko hapa kama watu ambao tunatii amri za Mwenyezi Mungu zote 10 kama inavyodai Qur'ani Suratul Bakara, yani 2 aya ya 248. Kuna jibu hapo kuonyesha kwamba hizo amri za Mwenyezi Mungu ni amri 10, na sisi ni watu ambao tunatii amri za Mwenyezi Mungu kuanzia amri ya kwanza mpaka amri ya 10. Na hizo amri tutakuwa na siku mahafaka ambayo tutaona mada itazungumza kuhusiana na amri za Mwenyezi Mungu. Tunaomba watu waendelee kutufuata vizuri na watapata faida wakati huo tutakapofika kwenye mada hii inazungumza kuhusiana na amri za Mwenyezi Mungu. Suratul Bakara yani 2 aya ya 248 inazungumza ikisema, naam, na nabii wao akawaambia, kandi n'intumwa yabo irababwira alama ya ufalme wako, ngo ikimenyetso cy'ubwami bw'Uhoraho ni kukujieni lile sanduku, muri rya sanduku gisezerano ambalo muna ndani yake kituliza nyoyo zenu. Muri ryo sanduku gisezerano ngo muri ryo hariyo ibishobora guhwamika imitima yanyu tokacho kwa Mola wenu, kivuye ku Uhoraho Imana na masazo ya yale, kandi ivyo bikaba bisanzwe biri muri ivyo kwa sehemu, kugawanya kwa sehemu mbili kwa yani 2. Ivyo byageze rero ngo byari biri mu isanduku y'Uhoraho Imana bigabuye ku bisate 2 nkuko ari byagezwe 10 by'Uhoraho Imana. Turabantu rero bubaha ibyagezwe 10 by'Uhoraho Imana byatanzwe kuva igihe cy'ubwoko bwa Isirayeli bigashwa mu isanduku gisezerano ari byagezwe 10. Muri make rero dugiye kugira conclusion cyangwa se indunduro y'ikigwa cyavuga ngo twebwe turi bande. Ubwa mbere twebwe turi abahawe igitabo kandi tudashobora guhindura inyandiko z'Uhoraho Imana. Twemera Biblia, tukemera na Qur'ani. Kandi kabiri turi abatajya ibizira. Gatatu turi abizera Imana, tudashobora guhindura inyandiko z'Uhoraho Imana kubwo ibyifuzo by'inosi. Kane turi abantu babuza akamari ndetse
n'akaboregwa kuko ivyo bitabereye abizera. 5 twitwa abizera. 6 twubahiriza ivyagezwe vy'Uhoraho Imana uko byatanzwe ari 10. Uhoraho Imana abane namwe kandi abahezagire ku bwa kino kiganiro twari turi kumwe namwe muri no minota yose tuganira amajambo y'Uhoraho Imana. Imana ibahezagire kandi ibagire neza. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaweza kutusaidia na ombi shehe kwa ajili ya kumaliza mada. Tusenge. Amen. Turagushimiye Mana uri mwijuru kubona ubanye natwe muri uno mwanya. Turasabye ngo uhezagire n'abakurikirana bose kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salatul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan.